Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wo ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igutohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho hama ikabigushikiriza byose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye muri iri joro ry'uwu munsi wa gatatu igenekerezo rya 28 Ruhuhuma 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'inkuru, amakuru ndetse n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Ukaba uvugana n'uyu mupolisi uriko urabona kw'isanamu uriyubara cane. Biragoye kumenya izina ryiwe ry'ukuri, hamwe yitwa Hassan nimubona, ahandi yitwa Hassan Mohamadi, ahandi akiyita Mohamad Love. Akoresha amanimero menshi cane ya telefone kandi ayahindagura inshuro nyinshi. Turafise inomero 8 hamaze gukoresha zo mu bihugu bitandukanye nka Arabia Saudite, u Rwanda, Uganda, Kenya, Zambia n'izindi zo mu Burundi nka Econet, Rewo, Smart ndetse na Lumitel. Umusanga mu magroupe WhatsApp hatagira igitigiri, henshi harumviriza ibivugirwayo akaca atangura kwandikira abantu inbox akabagira abagenzi, na cane cane abo yibaza ko badakunda CNDD FDD. Yahoze harwana muri FNL, ni nayo mpamvu umurwi wa mbere akurikira kandi aronderamwo abagenzi ari abahoze barwana muri FNL, ni nawo murwi amaze gutangamwo benshi bakaburwa irengero. Aramaze gukorera mu makambi menshi y'igipolisi, aho tumuzi cane ni muri API no muri PCR. Abo agira abagenzi bose abaganiriza ivyiyumviro vyo kugwanya ubutegetsi, abatamuzi bakaja narwo. Inyuruzwa rya Theogene Nsengiyumva, Jean Berekimasi Ntakirutimana ndetse na Ferdinand Muterateka muri Munyonyo 2018. Abo bagabo batatu bose bari abanywanyi bakomeye ba FNL ya Rwasa. Theogene Nsengiyumva yava ku Musaga, akaba yarahejeje igisata ca science politique kuri Université du Lac Tanganyika. Mu mwaka wa 2015 yari yaratowe mu nama manuzwa jambo ya komine Muha. Mu mwaka wa 2017 yarapfunzwe hanyuma ararekurwa inyuma y'umwaka. Yari umuntu akurikiranwa cane n'iperereza naho yavukana n'umwe mu bakozi b'iperereza azwi ku izina rya Jo Dassin. Jean Berekimasi Ntakirutimana yari mu batowe kurongora karitsiye Masama ya zone Kanyosha. Ferdinand Muterateka yari umunywanyi akunda cane FNL ya Rwasa. CNDD FDD yashaka gufuta FNL mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura, hari nayo mpamvu yahama cane abatowe muri ako gace. Kuwa 16 Munyonyo 2018 umupolisi Hassan nimubona ariwe Love yahenze abo bagabo batatu ngo bahurire mu kabare ko mu Kanyosha hafi yaho bita kwa Mustaneri. Hari ubutumwa budasanzwe yavuga ko abazaniye nabo bari mu mufate nk'umuvukanyi basangiye urugamba. Haheze akanya bari kumwe bagiye babona imodoka zibiri zo mu iperereza zibashwaramwo, babaryamika hasi babambika amapingu barabajana. Kuva ubwo nta kayambu kabo keretse Hassan nimubona yabandanije akazi kiwe ukuri kwamye. Abamubajije uko we vyagenze yabishuye ko yasanze menoti yiwe itugaye neza, hanyuma bageze ku kiraro ca Kanyosha arasimba ava mu modoka. Ico atishura ni ingene batasubiriye kumurondera kandi hari umupolisi azwi, ahubwo akabandanya akorera mu ikambi yacungera Perezida Nkurunziza. Inyuruzwa rya Metusela Hatungimana muri Ntwarane 2019. Muri Ntwarane 2019 umunyeshure Metusela Hatungimana yari yiga kuri lycée Kanyosha. Yaragirijwe ko hari we yamanitse ivyandiko bidasinye tracts vyabonetse ku biti vy'amatara aho mu Kanyosha. Izo nyandiko zavuga nabi ubutegetsi bwa Nkurunziza. Abakozi b'iperereza baraje gufata Metusela Hatungimana baramubura. Metusela abonye bikomeye aca atabaza inshuti n'abagenzi bari barahunze igihugu kugira bamufashe kuronka impapuro z'inzira nawe abone guhunga. Abo yatabaje bari barahoze barwana muri FNL, baca batabaza umupolisi Hassan nimubona
ariwe Love Mohammad nawe aremera kubafasha. Ku wa 14 Ntwarante 2019 mu gatondo niho Hassan yahura na Metusela kugira bace baja kuri pafe. Bapfuye guhura, Metusela Hatungimana aba arafashwe n'iperereza. Kuva ico gihe ntarigera asubira kuboneka. Uwa nyuma bavuganye kuri telefone yari Hassan Mohammad. Metusela akaba yarafashwe. Hassan ntiyigeze akomwakomwa, ahubwo yabandanije kuba mu ikambi yacungera Perezida Nkurunziza. Uwo munsi nyene bamaze gufata Metusela Hatungimana, Hassan ari kumwe n'uwundi mubisha wo mu iperereza yitwa Fabrice baragerageje gutega abagenzi babiri ba Metusela birabananira. Inyuruzwa rya Thierry Niyonkuru. Thierry Niyonkuru yamenyaniye n'umupolisi Hassan Nimubona ariwe Love Mohammad muri groupe WhatsApp yitwa Carrefour DID. Iyo groupe abayirimwo bitwa ko bahana amakuru ku buzima bw'igihugu bakagira n'ico babuvuzeko. Ni gutyo Hassan na Thierry bavuye mu vyiyumviro vya groupe batangura kuganira inbox, mu nyuma batangura no kugenderanira. Thierry aja narwo ngo yaronse umugenzi nyawe. Ku wa 6 Nyakanga 2021 Thierry Niyonkuru yaherekeje umukenyezi wiwe n'umwana muri komine Rutegama, araheza amarayo iminsi 4. Ku wa 5 uheze igenekerezo rya 10 Nyakanga Thierry yagarutse mu gisagara ca Bujumbura. Imbere yo kugaruka Thierry yaronse telefone ya Hassan Nimubona amusaba ko yomuhitanira intumbaswa. Ivyo bintu ntibimenyerewe ko umugabo hatuma abamuzanira intumbaswa, ariko bikaboneka ko yamutumye ikintu c'amafaranga make adashobora kumuhakanira kandi catuma bategerezwa kubonana agarutse. Thierry Niyonkuru yashitse kuri gare du Nord isaha 10 z'umuhingamo. Aramenyesha umuryango ko ashitse Impore, aca arahamagara Hassan Mohammad Love kugira amuhe za ntumbaswa. Amakuru hatangwa na Hassan avuga ko bumvikanye ko Thierry ahitaniza izo ntumbaswa mu rugo rwa Hassan, agasanga umugore amutegereye hafi ya station Butanyerera mw'ibarabara rya Bujumbura Musaga. Hassan yemeza ko vyagenze gutyo, ko Thierry yashikanye intumbaswa aca abandanya atumbera ku Musaga ari muri bajaji, ariko ko yigiye imbere gato yaciye afatwa n'abantu bari muri TI y'ibiyo bitabona, harimwo abagabo babiri bambaye umwambaro w'igipolisi. Iyo modoka yoba yaraciye imanuka iciye mu kabarabara gaca mu Kinanira kamanukira kuri Ecole Internationale de Bujumbura. Bajaji yo yaciye igaruka kubwira muka Hassan ko wabo ahejeje gufatwa. Kuva ico gihe nta gakuru ka Thierry Niyonkuru. Hassan Nimubona niwe yabaye uwa mbere gutangaza iyo nkuru. Ntiyanatinye kumenyesha ko ariko arabitanga muri ndondeza. Bigenda gute ngo umupolisi ntatinye gutangaza ko ariko aravugana na ndondeza? Byaradutangaje. Imitego Hassan Nimubona akoresha. Ikintu kiboneka ku bantu bose banyuruzwa bahejeje kubonana n'umupolisi Hassan Nimubona ariwe Love Mohammad, nuko baba bitwa ko hari abagenzi biwe bakomeye. Iruhande y'ubwo bugenzi baba baganira ibibazo bikomeye bijanye no kutemera ubutegetsi bwa CNDD FDD. Mutubabarire ngaha hariho ivyo tudashimye gutomora, tuzoha urwego rwigenga ruzoba ruriko rurakora amatohoza by'ukuri. Abagenzi bamaze gufatwa, Hassan Nimubona abandanya kuvugisha ababo canke abagenzi babo akanavuga uko vyagenze, ariko ntiyigera hasigura ingene we mu nyuma adakorwako, kandi abafatwa baba bariko baravugana na Hassan bakabasangana nimero ya Hassan nk'umuntu bavuganye ubwa nyuma. Benshi mu bo afatisha Hassan Nimubona abakura mu magroupe ya WhatsApp. Dufatiye ku byo Hassan Nimubona akora co kimwe n'abandi bakozi b'iperereza batari bake, twarigeze gutegura inyigisho zijanye n'imitego y'iperereza kugira abantu biyubare cane. Izo nyigisho mu kanya turazibashirira ku rubuga rwa Telegram kugira abatarazumva musubire muzumvirize kandi muzihe n'abanyu.
ntihazobura abo zikiza. Kumbure umutego Thierry Niyonkuru yaguyemwo ntiwari kumufata yaba yarumvirije izo nyigisho. Muragabe rero ukaba uzinanye na Hassan nimubona ariwe Love Muhamadi, akaba atanguye kukwitwararika hakuvugisha ibya politike, nimba bishika akakuvugisha ibijanye n'imirwi y'abarwanyi. Mugenzi, iminsi yawe yo kubaho irageramiwe. Abagenzi rero mwirinde rwose abo bantu mutazi mwahuriye mu magurupe WhatsApp mukumva umengo musangiye ivyiyumviro vya politike kandi hataho muzinanye, maze mutangure kuyaga amabanga akomeye. Groupe WhatsApp irimwo uruhendo rukomeye kuko igufatanya n'ubutazi ukamengo hakubereye umuryango. Muragabe, abandi nohanura ni abantu mukunze gutanga ivyiyumviro hano ku mbuga, hanyuma mukabona umuntu yigize umukobwa atanguye kubandikira ngo yabakunze. Benshi muri abo bantu barimwo abagabo bakorera iperereza biyita amazina y'abakobwa bagashira kuri porofile ifoto y'umwigeme. Muragabe ntimurwe mu mitego nk'iyo. Ukaba uzi uwundi yaguye mu mutego wa Hassan Mohamad Love canke akaba yaratanguye kukurondera, uratwandikira muri ndondeza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 324 655 5 ngaha akaba ariho nsoreje ino nkuru ndende yari yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.